wame urwana intambara nziza yo kwizera. Intambara iba nziza mu gihe wamunesha. Intambara iba nziza mu gihe Imana ije kugutabara. Intambara iba nziza mu gihe Imana iri kwirumva amasengesho yawe. Kandi mu gihe nawe uri kurasenga, wame urwana intambara imeze gute? Nziza. Ndabifurije kurwana intambara nziza. Haleluya. Intambara nziza. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Imana ishimwe ko dusubiye gukorana, iduhaye umwanya mwiza wo gukorana mu ngoro yayo. None rero turabahaye kaze no kwijambo ry'Imana. Zaburi ya 200 kandi tuca tuyisoma yose. Naho tutavuga ku majambo yose arimwo, ariko reka tuyisome yose kugira ngo tuyakurikirane. Eka tuje dusaba udusomera, adusomere Zaburi ya 200, nyuma kandi ni ya 201 guhera ku murongo wa mbere gushikana ku wa 4. Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Ikurungikire ugutabagwa kuva heraho urusengero. Iguhe inkomezi ziva i Siyoni. Yibuke amashikanwa yawe yose. Yakire ikimazi cawe coshejwe. Iguhe ico umutima wawe wifuza. Ishitsi inama zawe zose. Tuzovugishwa impundo n'agakiza kawe. Kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose. None menye yuko Uhoraho akizo yarobanurije amavuta. Azomwishura ari mwijuru ryiwe ryera. Azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi. Ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Barunamye baratemvye, ariko tweho tuvuye hasi turemye. Uhoraho kiza umwami kandi utwishure uko tukwambaje. Amen. 201 nyene umurongo wa mbere gushika ku wa 4. Uhoraho we, umwami azonezerezwa n'inkomezi zawe. Erega agakiza kawe azokanezererwa cane. Wamuhaye ico umutima wiwe wifuza, ntiwamwimye ico iminwa yiwe yasavye. Kuko umusanganije imigisha y'ivyiza. Wamwambitse igitsibo c'izahabu nziza mu mutwe. Yagusavye ubugingo urabumuha. Nibwo kuramba ibihe bitazoshira. Amina. Yesu ashimwe. Tumaze iminsi twumva ya majambo y'Imana tuvugana kuri Zaburi. Cyane cyane hariho ijambo twahagazeko, uyu murongo wa 4. Uhoraho canke Imana iguhe ico umutima wawe wifuza canke witeze. Yesu ashimwe. Kandi nawe wajiye umunsi ndakwifurije ko Uhoraho aguha ico umutima wawe wifuza. Yesu ashimwe. Uhoraho ico umutima wifuza ku bakozi b'Imana bose, ku baririmbyi no kwishengero ryose. Yesu ashimwe. Anyuma aya majambo y'Izaburi ya 200 n'amasengesho ni indirimbo, ariko kandi yari amasengesho. Aha Dawidi yari yumvise yuko agiye gutegwa. Nitwobanza kuja hari ingene vyagenze, ariko yari yumvise inkuru, kuko niyo warondera hariya mu gitabo ca Samweli mu gihe ca 17 uzoca uhabona, ariko nditujayo. Ariko yumva yuko agiye gutegwa, arumva ko agiye kwinjira mu ntambara. Kandi muri uko gutegwa yari yatumiye abantu ngo bagende baje kugarukira ku mwami, kuko se wiwe yari yapfuye. Hanyuma rero arungitse intumwa, baca bagira bati nta kindi kimuzanye, kuko murazi ko Dawidi yari umuntu w'umugwanyi, yaragwana cane, baramutinya. Hanyuma rero bati nta kindi abona baje gutata. Muri ico gihe intambara yumvise yuko bakorakoranye baraterateranya ngo bagwane urugamba.
hanyuma rero nawe bobo bariko baregeranya ibigwanishwa, we yaciye aja ku mavi. Ivyo bitwigisha iki? Yuko iyo uri mu ntambara, kandi muribuka yuko iyo tuvuze intambara turi hano mu rusengero, si ya yindi y'amacumu, y'ibihosho, y'ubuhiri, y'amabrende, y'amamisire, ariko ni intambara irengeye ivyo vyose. Yesu ashimwe. Ni ya yindi irengeye, kuko iyo ufise ivyo bigwanishwa, intambara twe tugwana ntiyo bishobora, ntiyashobora. Ariko twebe ngo tugwana n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere, baba dayimoni. Hanyuma rero arasenga Imana, asaba ibintu bitandatu. Ukurikiranye izaburi yasomye yasabye ibintu bitandatu. Icambere, kumvigwa. Kuko umuntu arashobora gusenga agasubira ariko ntiyumvigwe. Asaba yuko yokumvigwa muri aya masengesho, akaronka inyishu. Igira kabiri, muri iyo ntambara azozigamwe, urwo rugamba rugende ruhera amahoro. Igira gatatu, gutabagwa, Imana izoze kumutabara. Aba bariko barakorakorana, hanyuma rero acavuga ati bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho twizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Yesu ahabwe icubahiro. Kuko mu ntambara hari abandi bo kwishimira n'uburyo n'ubutunzi, ariko ivyo vyose Imana iravyerekana. Erega n'ubu hamwe wokurikirana neza, wobona yuko Imana iri kwirerekana yuko ubutunzi bugiraho bugarukira, kandi n'ubwenge bugiraho bugarukira. Yesu ashimwe. Hanyuma rero arasaba gutabagwa. Hanyuma kandi amaze kuronka ramfort iva mu ijuru, akabona ko Imana yemeye kumutabara. Kandi mwibuke mu rugamba Abisirayeli bariko baragenda babanza kuja kubaza, bagaca batuma umuvugishwa bati genda utubarize, mbega none tugende kugwana canke ntitugende? Imana ati ntimugende, kuko ntimwoshobora kunesha. Nawe ati ntimugende, kugeza rero yuko hari abami baca bironderera abovugisha ivyo bagomba. Abo nabo vyarabagoye, ntitwosubirayo rwose. Hanyuma kandi amaze kuronka inkomezi, asaba no kwibukwa hamwe no kwakirwa. Muri aya mashikanwa arasenga Imana, aravuga asaba Imana yuko Imana yo kwibuka amashikanwa. Harya umuntu arashaka gukorera Imana ariko ugasanga ariko akorera ubusa, kuko atanga n'umutima udakunze, atangana imyidodombo, atangana. Hano ntitubimenyereye twebwe, ariko nk'ahantu bamaze gutangura gukora nk'igikorwa kubaka nk'urusengero, harabaca bimuka. Ugasanga rero ati ibi biragoye, ariko kandi arasaba yuko iyo umuntu atanze Imana yomwakirira. Nico gituma rero n'igihe uzobona bariko batanga amashikanwa, utanga ushima Imana kugira ubuntu, ukaronka n'ico utanga, kandi usaba Imana ikwakirire. N'abarya bakira, muhore mwakira munezerewe, mushima, mwizeye, kandi mwongere mube mwabisengeye. Ndibaza ko muhora muronka umwanya wo kubanza gusenga, kugira ngo uwo mucisha imbere wese inkoko nawe nyene Imana imuhezagire. Kandi muhejeje mugashishikara gusenga, muri murangize mudasenza Imana. Ni igikorwa gikomeye gutanga aya mashikanwa, gikorwa gikomeye gutanga dukwiza ubutumwa. Yumvira utanze dukwiza ubutumwa, hanyuma ukabona umuntu umwe arihanye. Aho twariho muri ico gikorane, Imana yaragize neza. Harabumvise ubutumwa bari ku musozi hakurya, bacibukeye baciye baza kwihana. Baca baza kwihana, kuko Imana irama ifise uburyo ihamagara. Burya rero ca wibaza rero waguze ivyo vyuma vya sonorisation, mbega caronka impera imeze gute? Ndumva no ningena hezagirwa. Yesu ahezagira abakozi biwe. Yesu ashimwe. Arasenga Imana, hanyuma rero Imana iguhe ico umutima wawe wifuza. Kandi kugira ngo umviriza rero, kugira ngo Imana ikumvire, kugira ngo iguhe ico umutima wawe witeze, wifuza, kugira ngo yuruke kugutabara, hariho ikintu bwizwa gukora
ubwa mbere ni ukubaha uhoraho n'amabwirizwa yiwe, kuko benshi baratinya, ugasanga baratinya kwiyangaja, kwinjira gose, harabarunguruka. Muribuka igihe Yesu yazuka, Petero n'abandi bigishwa, Yohana, hanyuma na babagore, murazi ingene bagiye barakurikirana, babagore barabanza barashikayo, kandi aho naho nyene bose bagize intambara, kuko wa mugore, babagore bariko baragenda bashitse, batangura kwibaza ninde none adukuriraho ikibuye. Ivyo navyo hariho rero imitego, plan y'umugwanizi, uyu atugwanya agomba guhindura ivyiyumviro vy'umuntu. Bari gushobora gusubira imuhira, bagira ati ntituje kuronka, akabahebuza ati naho mutogenda nta numwe abugururira. Uko niko Satani agwana intambara, agwanya abantu b'Imana, bihera no mu vyiyumviro. Ariko kandi hanyuma rero bobo rero barashika, baca bagenda baravuga inkuru, barirukanga. Wa mwigishwa ashitse ariwe Yohana, nawe nyene ntiyashitse, yarungurutse, ashika gusa, ararunguruka gusa, ca yirukanga. Harya rero hari abantu barunguruka, abo rero mwene abo biragoye kunesha urugamba. Akwiye kwinjira mu Mana, akubaha uhoraho. Hanyuma rero ico gihe ashitse Yohana arungurutse, Petero nawe acaza. Hanyuma rero nawe nyene ararunguruka, wa mwigisha aca arasubira arinjira, arahweyutsa, arabona vyose ingene bipanze neza uko vyari bimeze, kuko yarashitse. Ndakwifurije gushika muri Kristo Yesu, ufata ingingo, winjire neza. Hari ibintu uzobona abandi babona uno munsi ariko wowe utarabona, kandi Bibiliya iravuga ngo umpamagare ndakwitaba. Ndakweka ibimeze gute? Ivyikinze, ibintu birahikinze. Hariho rero ico uzokunguka ubu utaramenya, kandi ugashira ivyizigiro muri Kristo Yesu, kwizera Yesu. Hanyuma rero no gusenga. Twarumvise ingene ubu ibintu vyose ubu bisenga, binihira hamwe, ari vyaremwe vyose, kuko igihe icaha caza kimaze kwinjira vyose vyahuye n'ibibazo. Muribuka igihe Adamu amaze gucumura hamwe na Eva, ibiti vyaciye bihura n'ingorane, kuko baciye bagenda kwironderera, barasanasana ibibabi, batangura gukokora ibiti kugira ngo bikoreremwo impuzu. Imana nayo ngwizigo irabambika, kandi abakunda kurondera kugenda gusa ntibikwize. Mumenye ko n'Imana ishitse niyaciye ibona ko umuntu akwiye kwambara. Ari Imana irica igikoko, amaraso y'igikoko araseseka, kuko Adamu na Eva umuvyimba wa mbere babonye umuvyimba w'igikoko. Amaraso babonye ubwa mbere yaraca igikoko, ariko kandi ntibayaboneye ubusa, kuko baciye bambara. Imana irabambika, Imana ishishikare kwambika ubwiza bwayo. Hanyuma rero barashishikara, ariko vyose isi rononekara. Itongo rya Edeni ryari ryiza, rirononekara. Intambara rero kuko yari kwiraba, ariko Adamu na Eva ntibigeze bamenya ko intambara ariko baragwana. Kayini aca yinjira mu bibazo, agira ishari, kuko igihe yatanga amashikanwa igiwe ntigemewe, iryabere riremegwa. Hanyuma rero ico gihe aca agira ishari, kuko aho naho nyene nawe nyene siwe ntiyariwe. Hari impwemu mbi zama ziza zitera abantu b'Imana, nguko Satani yihinduye inzoka, kuko turazi yuko umwansi wacu ninde mbega? Kugira ngo rero umuntu agwane, nuko abanza kumenya umwasi wiwe. Iyo utazi umwasi rero ukamwitiranya, aho rero bica bimugora. Ariko kandi ni vyiza kumenya. Hariya rero hariho tubanze dusome, turabe ingene umuntu agwanya uwo mwasi.
dushishikare. Ariko arasenga rero kuko yagira yinjire mu ntambara nk'uko nawe uri mu ntambara. Turabe rero dushishikare ingene ushobora ugwana iyo ntambara. Umwe wese atahure ko ari mu ntambara. Mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice ca 6 umurongo wa 12 kadere ku murongo wa 11. Ariko weho muntu w'Imana wamuhunga ivyo, ariko kurikire ukugororoka, ukubaha Imana, ukwizera, urukundo, ukwihangana n'ubugwaneza. Wamugwana intambara nziza yo kwizera, ucakira ubugingo budashira, ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ivyabona vyinshi. 13 ndagutegetse mu nyonga z'Imana ibeshaho vyose no mu za Kristo Yesu yashingishije intahe ukwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Witondere icagezwe, ntugira agasembwa, ntube kumugayo, gushika guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzokwerekanwa mu gihe cako n'inyabushobozi nyene ishimagizwa niyo mwami w'abami. Uhuganza abaganza niyo yonyine ifise ukudapfa, iba mu muco utegerwa, ata muntu yigeze ayibona, atawushobora kuyibona. Icubahiro n'ubushobozi bidashira bibe ivyayo. Amen. Hano turabona ibwirizwa canke itegeko. Ni ku murongo wa 12. Wame ugwana intambara nziza yo kwizera. Iri rero ni itegeko umukozi w'Imana Paulo yabariye Timoteyo. Kandi nawe nyene Timoteyo ari umukozi w'Imana, yari akiri muto. Kandi Paulo yari yamuvyaje ubutumwa, aca mubarira ingene akwiye gukora. Ahejeje kumuha izindi nyigisho, aramana ko akwiye kugwana intambara. Kandi uyu yari umupastori. Bibona ko rero natwebwe, mbega natwe turi mu ntambara. Kandi uko umuntu agenda arakora ibikorwa yinjira, niko intambara zigwira. Erega no mu isi uko umuntu agenda araduga ibikorwa, niko intambara zigwira. Hajya niko biri. Hajya umuplando yifite intambara ziwe. Chef de service afise intambara gwiwe. Chef de service intambara gwiwe. Chef de département intambara gwiwe. Directeur general afise intambara gwiwe. Wa finance wewe birarenze. Imana idufashe. Aha rero intambara ntizibura. Ariko rero Bibiliya iravuga ngo wame ugwana intambara imeze gute? Nziza. Ndabifurije kugwana intambara nziza. Haleluya. Intambara nziza. Mbega none iyo ntambara nziza iba gute? Intambara iba nziza mu gihe wamutsinda. Ariko wamutsindwa, intambara ntaba ari nziza. Abakunda gukoresha ya telefone, murabona iyo umuntu yuguruye canke ama internet, iyo umuntu yuguruye haca haza ibishusho bimeze gute? Igihe umuntu rero abantu bari gusa, abandi bari mu bindi, uci ugenda ugashira kwa maso, mbega uriko uragwana intambara nziza, uba wamaze gutsindwa. Kuko mu nyuma uzoca ugira ngo uriko wihana ngo winjiye mu vyifuzo vy'umubiri. Kandi biriravuga ngo wihaye ukwifuza abapfuye ahagaze. Hanyuma rero ukacuza ukagira uti jewe nje kwihana, narifuje. Hanyuma rero mwarimu hana ati akacaja kagasenga, impwemu mbi y'ukwifuza ndakwirukanye. Mbega wowe wirukanye impwemu iyari iyo? Murahabe neza. Nduba wirukanye impwemu yo. Aha mwese muraziga no mu vyumba harabatuza, mugabo muzohore mubireka kuko araho mwikorera ibintu bitoshoboka. Hanyuma rero ariko kandi impwemu yaje niyabaye ukwifuza, siyo yatanguye. Ubwa mbere haje ya mpwemu yo kutirinda.
kuko aho ubanza kumenya muri za mpwemu ingene satani aza yiyorobetse. Ubwa mbere abanza kubuza umuntu akamwibagiza ntashobore kwirinda. Banza rero wirinde, umenye ingene wirinda. Niyo wamenye ingene wirinda bizogenda neza. Kuko niyo watangura kuraba ibibi umutwe bizokugora. Niyo watangura gukorakora bizokugora. Niyo watangura kurondera amahera ku nguvu, kuko urabonaga aha woraba ukaja kugendera abantu bari hano, hari aho bo kwinjira mu nzu kandi ukabona ko ushimye uti Imana yaramuhezagiye. Hanyuma rero umwana hari bagira abaheze ngira muri kaminuza, akaca agenda akamugendera, akaca abona ati ijya nzu ntayironse sinzoshigwa. Hanyuma rero umukuru wa Intahe ati ndakeneye umu economist. Hanyuma rero akaca aza tugaca tumwandikira recommandation. Uyu n'umwizigirwa, tumuzi kuva arimba muri Korale University kandi ari n'umwizigirwa n'uwo aracari ko arakora. Hanyuma rero bakaca bamuha akazi ati uyu n'umuntu w'Imana. Akaca agomba kubaka ya nzu ya ministre yabanje guhera hariya hasi agenda araduga akabibakaza imyaka 10, mugaba we agomba kwibaka ku mwaka umwe. Ukaja wumva ngo wamukizwa ari mu mpimba. Imana idufashe. Kandi ga ubikora akabikora ku meza haba ariho Bibiliya yazinguriye Bibiliya. Canke uwundi nawe akagira ibindi mugabo yazinguriye byashize harya akaca yinyegeza. Imana idufashe. Uko rero niko satani akora, abantu bakibagirwa ntibirinde. Intambara iba nziza mu gihe wamunesha. Intambara iba nziza mu gihe Imana ije kugutabara. Intambara iba nziza mu gihe Imana iri kwirumva amasengesho yawe. Kandi mu gihe nawe uri kurasenga nk'abandi rero twariko turavuga turi hahandi ingene biniha n'abantu bakaniya namwema gasenga dusengera mu minito vugwa. Imana ishima ko dufise abadusengera. Ni bangahe mbega? Ni babiri. Kuko Yesu ari mwijura dusengera. Mwema ari hano mu isi muri twebwe aradusengera. Yesu ahabwa icubahiro. Imana iguhe kwama unesha. Aba arico kintu ushira imbere kwifuza kubona kuzoshika kuri rya herezo, kuri kwa gucungurwa kwa nyuma. N'uyu mubiri udutera ingorane nawo nyene ugahinduka. Hano rero Bibiliya yavuze ngo ndagutegetse kugira ngo ushobore kurwana urugamba. Yaravuze rero Pawulo abarira Timoteyo, icambere witondere iki icagezwe. Wame witondera amajambo y'Imana, uyubahe uyumvire. Igira kabiri ntugira gasembwa, ugira intahe nziza. Bamwe harabo kwibaza ngo nukuca imanza, ariko Yesu yaravuze ngo muzobamenyera kuvyo bama. Ikindi ngo ntube kumugayo, aho uri hose ntube kumugayo. Umwami abwiriye neza. Kuko harya hari usanga umuntu agendera mu mugayo, naho akijijwe, naho ari umukizwa aracegwa, naho ari umukizwa ariba, naho ari umukizwa araherana, naho ari umukizwa aravuga abandi nabi, naho ari umukizwa arateranya, naho ari umukizwa hari ukuntu agenda ijoro ari kumwe n'abarya abandi n'umwigeme kanaka cyane n'umusore kanaka. Naho ari umukizwa, urumva ni kibazo. Mbega no n'abaja ari umukizwa, harya ni kibazo gikomeye. Abantu b'Imana mugabe ntuhagarike gusenga. Iyo umuntu yahora yiba hanyuma agakizwa, mbega birashobora kwakizwa? Mbega umuntu yiba arashobora kwihana agaharirwa agakizwa? Yesu ashima kuko barakizwa bose. Ariko iyo agiye mu ntege nke, ntasenge, hariho ijambo rero Yesu yavuze. Reka tuhasome Mateyo 12, kugira ngo abahora bagira bati hariho ujya
none abakizwa bo bameze gute? Ntabakira umukizwa hinge murabe inge nabari. Nico gituma hajya bigoraga no gushinga intahe, hari aho bigora. Mateo 12 tubanze tuhasome murabe. Aha rero tugeze ahantu umenye umwansi wawe ungene ameze. 12 kuri 13 muntunge ni 4:3 havuga ngo impwemu ihumanye ivuye mu muntu ica ahatagira amazi irondera uburuhukiro ikabubura ikavuga iti reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo. Ihashitse igasanga igize gute? Igaragara, ikubuye, iteguritse. Igaca igenda ikazana izindi mpwemu ndwi ziyirusha ububi, zikinjira zikahaba. Ivya nyuma vy'uwo muntu bikarusha ivya mbere ububi, niko bizoba no kubika igihe kibi. Imana idufashe. Bantu b'Imana, mwamenye Imana, wirinde gusubira inyuma. Kuko rero nk'uyo twariko turavuga nk'umuntu nk'akarero yahora yiba agakizwa, arashobora kwinjira mu nyuma agize intege nke aca asubira kwiba. Hanyuma rero ya mpwemu mbi, abakozi ba Satani n'abadayimoni, ikaca igenda igasubira ikaye, kuko Bibiliya ivuga ngo Yesu niwe yabivuze ngo ikigenda ikaguma iyerera, ikayerera irondera ahantu yoruhukira. Ikaca igaruka iti reka nsubire nje gusuzuma ndabe. Ikaca isanga wa muntu aragaragara, ntagisenga, ntagisoma ijambo ry'Imana, ntagishingira intahe Yesu, asigaye yarabaye umunyedini. Ico gihe rero iyo mpwemu ica yirukanye iti nyaruka ndaharonse. Zikaca ziza ari ndwi. Urumva rero nimba yahora yiba igihumbi aca yiba ibihumbi ndwi, yatwara umuriyoni aca aterura miliyoni ndwi, ntabagitinya. Imana idufashe. N'ibindi byaha nuko nyene uyu rero tugwana yama akurikirana, arondera akaca agenda atera umuntu. Hariho rero, kuko turazi ko Satani ari we mwansi wacu, niwe akoresha izi mpwemu mbi. Ahandi naho izi mpwemu mbi hari ico zikora. Ugiye muri ico gice nyene, muri ico gitabo ni mu gice ca 8. Aha naho turabona, nditwobanza kwasoma no hababarira. Igihe Yesu yahura na wa muntu yarimwe impwemu mbi zari zamutwaye mu masenga, niyo yarasigaye aba. Ingene rero Satani akora, aragenda agahindura umuntu, akamutwara akavimuhira, akamutwara mu masenga. Hanyuma rero kandi akamategera abantu. Hanyuma rero ahuye na Yesu, ya mpwemu mbi iramumenya ikitangura gutaka. Kandi iyo mpwemu mbi yarongera ikavugisha umuntu, kuko ugabe uraba akanwa kawe impwemu mbi ntizokuvugisha. Hanyuma rero Yesu aca arakiza uwo muntu, aca zirungika, zica zigenda mu ngurube, zija mu kiyaga. Hariho rero n'impwemu mbi zigenda zirahomvya abantu. Umuntu agakora bikanga, agasubira agakora bikanga. Urumva n'uyo mutunzi yaratuzi izo ngurube, yahuye n'ingorane nawe nyene. Imana idufashe. Hari ibitero rero by'umugwanizi bica bisaba ko wamumenya kuri mu rugamba, uri mu ntambara, ukwiye kwa mugwana intambara nziza. Abandi nabo bagatera uburagi, abandi nabo bagatera indwara, kuko Yesu mu kubakiza yarabaharira, ariko kandi akaca yongera akabakiza, kuko yaramenya ko hariho abadayimoni bagenda baratera.
hari n'abandi bagenda barajegeza abantu. Ariko kandi wibuke, wewe woba waje hano uti narumvise ariya ko basenga, uje kurondera Yesu. Si nk'ari ugenda mu bitaro bakuvura ukaca wiruka, kuko iyo usubiye inyuma zica zigukurikira zigasubira zikagufata. Nico kibazo. Hari igihe haba igikoranino, habaye igikorane, haba umuntu yaramugurutse, aca rero arahaguruka, aca agenda ashitse imuhira, baca batereka ibiyeri, abantu baratereka amakaziye, baja gushima, bagira ngo bariko barashima. Murazi natwe bega hari igihe tugira ngo turashima Imana, tugaca dutumira kaze dufise umwanya wo gushima Imana, hanyuma rero tugaca duteka ivyo kurya abantu bakarya bakanezerwa ngo turiko turashima Imana. Ni vyiza, ariko kandi harimwo kwinezereza, kuko kenshi abashima Imana hajya baca baja mu rusengero. Noye ntimuzi hana ingene yabigenjeje. Acaja mu rusengero, ariko imuhira ni wineze, kandi kunezerwa si bibi. Ariko kandi ucu profita na okazi uvuga ubutugira uti nabatumyeko kugira ngo nezerwe, tunezeranwe, dushima Imana nka wa mutunzi. Umwana we wagarutse yavuze ngo iki? Yarabatumira ati tunezerwe kuko umwana wanje yari yapfuye none arazutse, yari yahavye none arabutse. Uvuga uko hamera uti kandi rero umugarukanye ni Imana, reka rero dushima Imana yabikoze. Ariko byose ntubihereze ngo ushima Imana uri kurarya umuceri n'inyama. Imana idufashe. Aha rero turabona ingene uyu mugwanizi ingene yamagenda arakora, agakora mu butunzi bw'abantu akabwonona, akaja mu ngo, mu miryango, naho nyene agatera ingorane. Ugasanga rero mu rugo hari ibibazo bikomeye, ugasanga abantu ntibumvikana. Aho twari ku majambo y'iki kuri ya majambo asohoka, kuko Satani mu gukora yitiza umuntu, akitiza amajambo y'abantu. Yaritije akanwa ka Petero, aritiza. Ico gihe Petero aja kubuza Yesu ngo ntaje Yerusalemu kugira ngo ducungugwe. Hanyuma rero Satani yagiye muri Petero avuze atari kwagenda Yerusalemu, agati ntujeyo ntibinakabe, baheruka kugira ukunuku. None rero ntujeyo. Hanyuma Yesu arabimenya yuko Satani yitije ururimi rwa Petero. Kandi mwumve aheje kuvuga guhishurirwa ko Kristo, ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana nzima. Nukuvuga rero bantu b'Imana tugabe muri ibi bihe, kuko ashobora kwitiza kanwa k'umuntu uwo ari we wese. Hanyuma rero Yesu aca hindukira aravuga ati herera inyuma yanje Satani, kuko yari yitije. Uko niko rero intambara ni nyinshi ziriko zirakora muri ibi bihe. Ugasanga abantu bariko barasubiranamwo, abantu bariko baravugana nabi, abantu bari mu gwango, abantu bari mu ishari, abantu bari mu moko, mugabo bakibaza bati nivyo bihe. Umuntu w'Imana akaja mu vy'amoko, umuntu w'Imana akaja mu vy'intara. Ubuhoho haraho bagira bati wabatirijwe hehe? Hariho bamwe kandi uvyemera utavyemera, kuko ndazi ko hariho abatavyemera. Nigeze kubivuga kandi umuntu yantumye ko yabivuze yagize neza, ariko nagira nundi asubire ndakubarire. Ukagira amacakubiri yariyo yose ntuzoja mu ijuru. Ukagira ngo jewe nduwi Bujumbura nabatirije Bujumbura ngo nduwi Gitega, uyumvira kuzosubira Igitega hamwe Yesu yozura ingaho biva kuzoduha Igitega. Nabaje bashitsi nabonye bavuye Igitega baca badugira hano. Mugabo ukaguma ivyumviro bihereye hariya, azogenda usigara hamuca ugenda Igitega usange baja bagusize. Imana idufashe, kuko ibihe bitera biba bibi. Uyu ntituva hamwe bitera biba bibi. Imana idufashe. Nigeze kuja ahantu hamwe, umuntu umwe
turi kumwe turakiwa turaganira ahantu aravuga ati uyu n'umupastori ari hariya dukorana, hanyuma rero acamubaza ati ava hehe? Acamubarira ati ava hariya ibururi ikirema. Aca twenga uwo muntu cyane ati hari ibururi hari umupastori ashobora kuvayo akijijwe. Ndatangara. Mwavyumvise? Ni Kirundo aravayo, no mu Cibitoke aravayo, ni Muyinga aravayo, ni Bubanza aravayo, ni Makamba aravayo, ni Muriga aravayo. Yesu ahabwe cyubahiro. Yesu ashimwe. None ntimuzi hano ko mwebwe muva mu ntara zose muri amashengero 15. Yesu abahezagire. Amacakubiri yose naho yobagira ati uyameze uku yarize ntiyize, ariko Imana ishimwe. None ntimona ko mwicaye neza muri mu ngoro y'Imana. None musose niho mwosubira kuja kuzirora uyu nuwahe uyava hehe? Kandi yuva ni vyiza wavuye, none warabitoye. Ninde yabitoye? Abanyabujumbura niwe mwatiye kuvukira Bujumbura. Oya, abana banje bagiye abona bavukira Bujumbura. Yesu ashimwe. Amacakubiri yose kw'ivyo navyo byarabaye ibibazo. Arabaza ati nabonye Yesu. Nabonye Yesu. Mbega hariho iciza cova i Nazareti? Ariko rero Yesu nawe nyene hariya twaribonye mu kutemerana, ariko aravuga hari Galilaya ni wabo, aravuga ubutumwa bwiza. Aha rero tugenda buhe ko n'ahantu hagoye ibi bihe, aho niho hari igihute nyene kiguye kumeneka, abantu bihane. Yesu ariko aragenda aravuga ubutumwa havuka batuye usi wa mwana wa Yosefu. Hamaro bacarege kanuni nirindi umubaji. Hajya rero ukamara kubona nejo twayivuze, ukamara kubona umuntu bamaze kugira ngo ni naka mwene naka, ntiwibaze ngo hari ikintu ciza bagira bavuge. Oya, turamuzi n'umubaji. None ko ari umubaji, none umubaji ntabaho. Ababaji Yesu ntaho rabahezagira. Turazi yuko nabashiki biwe bashiki biwe ntibabiri wahi wacu. Hanyuma rero ngo baranka kwizera. Mbega cyaguma kora ibitangaza, yaciye hava. Nagira nkubarire ntuzoshobora kunesha urugamba urimo amacakubiri. Yesu ahabwe icubahiro koko niba dutabara. Dushishikare. Imana rero yaraduteguriye, irategura ingene dukwiye gutabagwa, ingene dukwiye kugwana intambara nziza yo kwizera. Imana byose yaciye ibitegura. Irabona ati aba bantu baragowe. Niho rero yaca iratuma Yesu kugira ngo aze vya bintu byose, vya bitero vy'umugwanizi, vya bintu vyavumwa, bamwe bahumana bahumanuke, bamwe bagwaye babohoke, bamwe b'amacakubiri bongere bihane bakizwe. Hariya Matayo 8. Turacaye mu cyagitabo ca Matayo. Matayo igice 8 murongo wa 16. Matayo igice 8 duhere ku murongo wa 14. Yesu yinjiye mu nzu kwa Petero, abona inabukwa aryamye yafashwe n'inyonko, amukora ku kuboko, inyonko ikiramuvako, aravyuka aramuzimana. Ku kagoroba bamuzanira benshi binjiyemwo n'abadayimoni, izo mpwemu mbi azirukanisha ijambo, akiza bari bagwaye bose, ngo iryavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya biboneke, ngo urumviza rero ubwiwe niwe yatwara ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Yesu ahabwe icubahiro. Aha rero turabona Yesu Kristo aje kuko Imana yaciye ibitegekanya. Uyu mwansi Satani yaraje amaze kuza konona, agakura imigenderanire hagati y'Imana n'abantu. Umuntu akaca icaka ikamara kwinjira, hace hinjira urupfu. Ico ni cambere
urupfu rwaciye rwinjira. Ubugingo rero budashira umuntu arabubura, bwaciye bugenda. Igira kabiri, haciye hinjira indwara. Indwara ziraza zirakurakuranwa, intenge z'umubiri biragora. Imana rero ikitegekanya, Yesu Kristo acaza kandi acakora ibintu bibiri. Icambere aca araparazuka, haba intsinzi yo kuzuka. Umuntu yacunguwe acagira kuzuka, akarongoga ibigo budashira. Ariyo vya bindi vyose mu gusenga biniha binihira, ubugingo budashira kuzoba mwijuru. Aha nikiyo turiko turaja. Ubugira kabiri, Imana ikitegekanya kandi ingabire yo gukiza indwara irabaho kugira ngo umuntu abubohotse. Kandi nica muri kwa guharigwa, kuko imbere y'ugukira icaha ingwara ubanza guharigwa. Yesu Kristo muko yakiza yabanza kuvuga ati ibyaha byawe urabihariwe, kuko utaraharigwa biragoye. Ikibazo abantu baraboko bibaza bati yo bari nko kwa muganga, ariko icambere ni kwihana. Iyo naho boza bakozi b'Imana, abantu baje bati tuasengere, ni babanze bihane. Batarihana uri kutakaza umwanya. Ikibazo uzogira, uzomusengera zihunge kuko ziriko ziratinya umuriro w'Imana, ariko zishitse hanze azoca gwara bisurushirije, agira ngo wa mukozi w'Imana ahubwo amwinjemo n'izindi, kuko ububi bwabaye bunini. Murumva danje dufise ni yamagerageza, ni ntambara dufise. Imana idufashe. Ubwa mbere no kubanza kwihana, kuko Yesu yaje kugira ngo aharire ibyaha byacu. Ubwa mbere ubanza ukizwe, uharigwa ibyaha. Igira kabiri rero ucubona gukira. Ibyo byose raciye bitegekanya. Turabona rero amaze kuza ingene ashitse agiye kugendera hariya kwa Petero. Ashitseho asanga inabuko wa Petero. Hariho bamwe bagerageza kuvuga yuko umuntu wa mbere yabaye umukuru w'idini yo bari Petero. Ariko kandi uyu wibuke ko Petero aha yari yubatse ko yarafise nayi nabukwe. Ariko kandi watanguye kurongora ishengo ry'i Yerusalemu ntiyari Petero, ariko yari Yakobo, niko Bibiri bivuga. Hanyuma rero ashitse mu nzu kwa Petero asanga inabukwe aragwaye cane, ari n'umururumbo mwinshi, aca mukorako abarakize, kuko Imana yari yarategekanije yuko umuntu ari mu ngorane azokira. Hanyuma kandi haca ngo bamuzanya n'abandi benshi binjwamwo n'impwemu mbi barakira. Muri abo rero benshi byari bitandukanye, kuko nagira ndakubarire kijya kibi cyose ukora umenye ko ari impwemu mbi ibigukoresheje. Ikintu cyose ukora umenye, ukubise umugore wawe umenye ko ari impwemu mbi y'ukugwana yinjiye mu rugo yaguteye. Irashobora gutera abana bakagwana, irashobora gutera umugore agakubita umugabo, irashobora ugasanga rero ibintu vyononekaye. Irashobora gutera ingorane mu rugo, ugasanga umugabo ariko arasesagura cyangwa umugore asesagura, canke yamagira ati mpa, umugabo akacagira ingorane. Mu izina rya Yesu abantu mwe nabo tubabohoze, kuko Yesu yaje kugira ngo abo bose babohoke. Kuko mu muryango aha Yesu yagendeye mu muryango, ibitangaza bikorera mu muryango, kandi mu muryango ni ishengero rikomeye cyane. Imigabo rero yo gukiza urupfu kandi no gukiza icaha, Bibiliya iravuga yuko Yesu yaje gusangangura. Aho Petero niwe yabivuga, ari hariya kwa Korneliyo. Korneliyo yari umuntu yubaha Imana, ariko ikintu yarabuze ntiyagira mpwemu yera. Ariho ngo yarubaha Imana, agatinya Imana, ariko ngo kandi yaratanga cyane ubutunzi bwiwe
abaririmbyi babiririmbye kubw'ubutunzi, kandi na Bibiliya bivuga ingene umutunzi bwiza ari umuntu abakoresha neza, akabukoresha no mu bikorwa vy'Imana, akongera arakora mu bikorwa vy'Imana, kandi akongera agafasha n'abandi. Hariho bamwe bashobora gutanga inyigisho bagira bati iyo ugiye habariya bakene gusa hariya ukabubakira amazu ugasubira, bagaca bavuga bati ico nico gikorwa gihambaye. Mugabo nagira ndakubarire, ico ni kimwe mu vyo wari ukora, ariko icambere ubanza gukorera Imana, hanyuma rero ivyo bintu uco kubikora mu nyuma. Kuko hariho ivyo mbere biri no mu itandukaniro. Hariho bamwe bashira imbere ibikorwa ntibashimbere kwizera. Icambere niko gukorera mu kwizera mu ngoro y'Imana, hanyuma rero ibindi vyose bakurikira. Koroneliyo rero ni muri mu vyakozwe n'intumwa mu gihe ca 10. Ico gihe yarasenga gose, ariko kandi agakora n'ibikorwa vy'Imana, ariko kandi akongera agafasha. Hanyuma rero ngo muhemu w'Imana aramugendera, atuma ko Petero kugira ngo azamwigishe. Ico gihe rero kandi Imana ni nziza, muravyumva none. Imana mu kugira neza irondera Petero. Uwo Petero nawe ikintu citwa umuntu w'umunyamahanga cari kimugoye, yama cakubiri. Ico gihe nawe nyene mugabo kubera Imana yabimweretse, aca ashikara vyatu ati urabizi none aha sinari kwinjira. Naye ntimubizi, yari yakijijwe. Yesu ashimwe, yari yamaze kwiga, Imana iramuhishurira, aca atangura kwigisha rero ingene atangaye Imana itarobanura ku butoni. Imana ikoresha uwo ari we wese, ubwoko bwose burakorera Imana. Yesu ashimwe. Muri iki gihe hari aho babaza ngo urya ninde mu bakozi b'Imana. Nagenda bareba abakozi b'Imana, mwirinde shengero ry'Imana, ntimuzosobanura abakozi, muzokwirinde guharura abakozi ngo harya harimwo bangahe abandi harimwo bangahe. Uzoba wikwegeye umuvumo. Aravumwe umuntu agomba guteranya abakozi, agomba gutandukanya abakozi yisunze ivyo ari byo vyose y'amacakwe atandukanye. Mbega none twojayo, reka muje muturabe, ni muje muri umukozi w'Imana nawe nyene ingene yabivuze hariya mu vyakozwe n'intumwa. Ni mu vyakozwe n'intumwa mu gice ca 10, igihe ca 34. Petero yanze kuvuga ati ni ukuri niho nkimenya yuko Imana itarabanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivy'ukugororoka igira gute? Iramwemera. Ijambo ry'Imana ryatumye ku Bisirayeli atangura kuvuga rero ingene byagenze. Hanyuma 3:8 rivuga ivya Yesu w'Nyanazareti, ingene Imana yamutse ko mpwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira neza, agakiza abo bose Satani atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi ivyabona byo gushingira intahe ivyo yakoze. Imana ihabwe icubahiro. Aha rero turabona ingene Petero ingene yashishikaye gusigura ingene Imana yamugiriye neza, ingene Imana yarungitse Yesu. Hanyuma rero kandi hariya ku murongo wa 20 dusubira inyuma gatoya, umurongo wa 26 hava ngo maze Petero amukura hasi ati va hasi nanje ndi umuntu nkawe. Bakivuga arinjira asanga abakoraniyeho, arababwira ati ubwanyu murazi yuko kizira ko umuntu w'umuyuda yifatanya no mu wundi bwoko, canke ko amugendera. Ariko jeho mwahabonye, ariko jeho Imana yanyeretse yuko hatogira umuntu nita ikizira canke iki. Yesu adufashe. Wirinde rero, wirinde ndiyagira wita ikizira
ntuhave uja gutandukanya abantu. Hari ahantu hamwe bigeze kugira, hari ahantu erega hari ibintu bigoye. Hari ahantu hamwe sindahababarira bagira liste, batwara liste y'abaririmbyi ngo bakira abaririmbyi. Hanyuma rero baca barabaza umuntu umwe ari mu ngorane, abaza ati mbega harya muri harimo ubwoko bangahe, ubu bwoko harimo bangahe? Mwabyumvise abaririmbyi bagenzanje? Imana ishimwe ko mwebwe hano ivyo bitariho. Imana ishimwe ko hakirwa abakozi b'Imana bageze hatarabwa ubwoko. Imana ishimwe ko muriko mukorera Imana bataravye ubwoko bwanyu. Yesu ashimwe. Imana ishimwe ko mwinjiye mukicara atabwoko bwanyu bariko bararaba. Haragowe, haravumwe umuntu agomba guteranya abantu yisunza amacakere yose ari amoko, ari intare, imitumba. Imana idufashe. Petero aravuga ati murazi ko ntabwo ushobora kwinjira, ariko Imana yamaze kunyereka nta muntu ahumanye, nta bwoko buhumanye. Aramba Yuda, arabagiriki, arabanyamahanga, arabatariyano, nta numwe ahumanye. Twese turi ubwoko bw'Imana. Ubimenye kuko ejo byo gutera ibibazo. Petero rero aca avuga ubutumwa. Amaze kuvuga ubwo butumwa, mpwemu yera yaciye yururuka, abantu batangura kuvugishwa mu ndimi zitamenyekana kuko bari bamaze kuba hamwe. Umunyamahanga n'umuyuda bari hamwe, bariko baravuga ivya Yesu umunyanazareti. Haleluya. Bariko baraganira ivy'agakiza k'Imana, ivy'agakiza ka Yesu. Aho rero ubwo nigo rugamba rwiza. Nuvuga ngo Koloneli yagwanye urugamba neza, Petero yagwanye urugamba neza, aranesha n'intambara y'amacakubiri. Kuko ni mpwemu mbi zigenda zirateza izo ngorane. Kandi ibi nabyo ubwo bushobozi Yesu nawe nyene yagize, yaciye boha Petero. Niyo Petero ariko aragenda ariko aravuga ubutumwa bwiza, ingene n'ibitangaza vyagenda birakoreka. Kandi nawe nagenda kubarire, mbe ingabire zatanzwe kuri abari imbere canke ni kwishengero ryose? Kwishengero ryose. Igihe umwana wawe yogwara, ntutinye kumusengera, gira ukwizera. Kandi hari umwe yambajije aterega jewe barampamagaye ngo nje gusengera ugwaye, ndagira ugwa none no bigenza gute? Nagira ndakubarire, hari wambamagaye mwijoro kandi hari igihe kigoye, kandi hari ahantu hagoye gushika, ati none ndabigenze gute? Ngaho nta mukozi w'Imana aba hafi yawe, ateka cumurambiho kubiganza umusengere. Hanyuma ratamise gusenga, impwemu mbi ziramuza, asanga kumbe yari yazanye umuyaya ari mukoreshwa n'abadayimoni, ari impwemu mbi agenda aratera ibitero mu muryango. Aca atangura gusenga, wa mukenyezi aca agira inkomezi, aragira inkomezi, arasenga. Wa muyaya atangura kuvuga vyose. Yesu abaha inkomezi, mushobore kugwana urugamba neza. Murafise ubwo bushobozi niyo mwaguma muri Yesu. Murafise ubwo bushobozi niyo waguma umwizera. Ntutwagwe n'ivyo wumva, n'ivyo ubona, ariko Imana izoshishikara kugirira neza. Icyo gihe rero arabohoka kandi bica bigenda neza. Yesu rero aratuma bigishwa, arabara ati nimugende hariya muri Mariko yaciye atuma. Na wewe yaraguhaye ubwo bushobozi kugira ngo ugende uragwana, uko wibuke icaha cyose ukora umenye ko ari mpwemu mbi n'abakozi ba Satani bariko baragutera. Ivyo byose wagendeyemo umenye ko ari ibitero vya wa mugwanizi. Ariko rero Yesu yarabivuze, ariho turuca turangiriza hariya muri Mariko muri ya mission. Na wewe urayifise, uyumve ntiwikengere, kuko mu bintu bibuza abantu gukira nukwikengera. Ntiwikengere, ntube nka Yeremiya iyo yati ndacari muto sinoshobora kuvuga. Oya, nagenda kubarire mu izina rya Yesu ukore mission Yesu yaguhaye. Mariko 16
Mariko 16 umurongo wa 5 havuga ngo arababarira ati mugende muje mu bihugu vyose mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa azokizwa ariko utizera azotsindwa n'urubanza kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi bazosenda abadayimoni mu izina ryanje bazovuga indimisha bazofata inzoka nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya bazorambika ibiganza ku bagwaye bagire gute Yesu ashimwe kandi ubu bushobozi warabuhawe ivyo usengera vyose kuko mu vyo dusengera ico umutima we wokwifuza nuko wokwamunesha wa mugwanizi ukazoshika mu bwami kwa data. Rero yaraciye avuga aravuga ati mugende mu bihugu vyose mubwira abari mu butumwa bwiza icambere uwizera akabatizwa azokizwa. Ico nitwova kwizera muracumva ukubatizwa murakizi kuko benshi aragira ati narabatijwe ariko turiko turavuga ni bibatisimu ni immersion kwibiza ndibije nemeye gupfana na Yesu mbambanywe na Yesu nzukanye nawe ndemeye guhamba kamere ya kera nzukanye kamere nshasha wa wundi w'umusuma ya kamere y'ubusuma arayihambye ya kamere y'ubusambanyi arayihambye ya kamere y'ukubesha arayihambye ya kamere y'ugushurashura arayihambye ya kamere y'uguteranya arayihambye ya kamere y'amacakubiri arayihambye azukanye ubugingo budashira. Haleluya. Ndakwifurije kugira ubugingo budashira kandi wamunesha abisengesho kandi iyo cyo gihe aho azokizwa ariko ngo utezera azogira gute azotsindwa n'urubanza kandi urwo rubanza n'urugwa rubanza rwa nyuma kuja muri gehenomu. Wibuke igituma turi hano erega ahasihi iwacu uri mwijuru ariko uzorangiza nabi azogenda ni muri gehenomu kandi urwo rubanza nukiri hano mu isi naho nyine mwararugutako kuko umuntu iyo agiye mu vyaha ahura n'ibibazo vyinshi iyo umuntu asubiye inyuma ahura n'ibibazo vyinshi ibitero vy'umugwanizi biba vyinshi niyo agiye nta mahoro agira ahari nta mahoro agira. Umwami adufashe. Urubanza rero ruca rwongera rugacibwa hano nyene hanyuma rero ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi bazosenda abadayimoni mu izina ryanje bazovuga indimisha mpwemu yera azobavugisha mpwemu yera azobakoresha mpwemu yera azobaha ingabire. Nagira ndakubarire abasenzi mwese mwame musenga Imana ingabire za mpwemu zikore mu ishengero za ngabire zose uhereye kuri zimwe 9 zikore yamabango akore. Umwami ashishikare kugira neza agire neza ishengero rya Nyakabiga ingabire z'Imana zikore indimi zivugwe indimisha kandi habe no kuzisobanura habe no kuvugishwa habe no kwerekwa kandi abadayimoni bahunge kuko iyo hari ingabire za mpwemu niho n'ingabire yo gukiza indwara ikora niyo n'icaha cihanwa kuko n'ahandi abantu baca baza bagwirirana. Hari wo kwibaza ati mbega hari umuvyuro iyo umuntu abonye batirizwa ari benshi ayogira ngo hari umuvyuro ariko umuvyuro uba mu muntu uba ku muntu wari we wese. Muravyumva umuntu yoshaka kubaza ati mbega muri korari hari umuvyuro hari umuvyuro uba kuri umwe wese ingene asenga ingene asoma ijambo ry'Imana ingene yegera Imana ingene Imana imugabira hamara umwe akagabigwa uyakagabigwa bati hariho umuvyuro muri korari. Yesu ashimwe. Ndabipfurije kugira umuvyuro umwe wese avyuke umwe wese mwishengero avyuke ugira uti jewe ubu ndasavye umuvyuro muri jewe rya jambo ry'ubugingo ryobe ribe muri jewe hanya ibintu navyo bimbeko none wo kwereka bitokubako birashoboka kubikubako birashoboka kuvugishwa na mpwemu yera birashoboka kusenga ingabire z'Imana zigakora kandi ingabire si imwe gusa kuvugishwa
hariho n'izindi ngabire, ari ukwerekwa, ari ukumenya, ingabire yo gutahura, iyo ubumenyi, aho hose Imana ishishikara gukora, kuko izo zose zirakenewe. ari gusobanura indimi, ino zirakenewe. ahandi naho n'ingabire y'ivyo bikorwa, ivyo bikora turiko turakora. umuvyuro, erega no kuririmba n'umuvyuro. Yesu ashimwe. kuko ukurikiranye abaririmbyi, ingene mwagiye murayimba mwese, ari umuntu azi ivy'indirimbo, aragira ati hariho umuvyuro, mu mpwema arumva ati amina. Yesu ashimwe. kandi no mu gutwi ati hariho umuvyuro. bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanya ikintu cica ndaco kizobagira na gatoya. Imana idufashe muri ibi bihe. kandi ga hajya babarira bati ntimuje murapfa aho mugiye gusenga. ubu hariho henshi bagenda ugasanga barira ngo naka niwe yakuroze, naka niwe yakwishe, naka aratanga isomo ntuzojeyo. mpwemu w'Imana ntakora mwenuko. oya, mpwemu w'Imana ntateranya, mpwemu w'Imana ntatuma abantu bankana, mpwemu w'Imana yamakora. iwewe acishikara gukora ico Imana yamutumye, aradusengera, ariko ntaguteranya nabo muvukana. oya, ubu nibihe bigumye cyane, ugasanga baratinya bati ubu abantu baricana. ariko nagira ndakubarire, yego ntuzoje kuvyisukako kuko amasida arabaho, none ntibibaho. ariko nagira ndakubarire, uri mu gikorwa c'Imana, Imana izokurinda. nagira ndakore ko hataragera udashobora gupfa, kandi naho ugomba ugahunga ukiruka ugasubira hageze gupfa urapfa, n'ubugari buzokuniga. none uzotubuhebe ntibishoye. imodoka none ntizica abantu, imodoka ikica sebuja. mbega baca baja kumuhamba mutwara muki? si mu modoka nyene? kandi abagiye kumuhamba bagenda mu modoka nyene. ariko cane cane witegure ubugingo budashira, ntuzotsindwe n'urubanza. ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. ariko ivyo vyose kugira ngo bibe, Bibiliya iravuga ngo mugwanye Satani nabazogira gute? azobahunga. kugira ngo ugwanye Satani, ikintu ca mbere nukwihana, ukemera ukihana, ukabanza ukakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, ukatura izina rya Yesu. mu izina rya Yesu Satani arahunga. tunamika Imana.